Muri iki gihugu cyacu Burundi umwuga w'umenyesha makuru numwe mu myuga uri gutera imbere ku buryo bugaragara. Gusa ukwibaza impamvu abamenyesha makuru bagiye bakomeye bari kuva ku bimenyesha makuru bakorera bagafungura ama TV yabo ku rubuga rwa YouTube. Ushobora kufisa amatsiko y'ikintu bakuramo. Kuri uyu munsi wa none tugiye kubakorera urutonde rw'abanyamakuru batunze cyane kurusha abandi baninjiza umupfungo w'amafaranga menshi ku rubuga rwabo rwa YouTube. Ibigiye kuvugirwa muri kiganiro bishingiye ku rubuga rwitwa socialblade.com. Tukaba tugusaba ko dushikira ufisho na subscribe kugira ngo uzobashe kuzahura natwe ku biganiro bikurikira. Iyi ni X- muri ikaze mu kiganiro. Umunyamakuru aza ku mwanya w'10 akaba azwi ku izina rya Biggie n'umunyamakuru afise imigabane mu kinyamakuru citwa Black Media ku rubuga rwabo rwa YouTube bakaba bamaze gushirako amavideo 2294 akaba afise abasubscribers 44,700. Biggie mu rubuga afisemo imigabane Black Media akaba basha kwinjiza ukwezi $250 y'amadolari ya Amerika, no kuvuga mu marundi umuriyoni 1,162,500 y'amafaranga y'amarundi kuduga. Ku mwaka akaba basha kwinjiza $192 y'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika, no kuvuga mu marundi ni miliyoni 3,682,800 y'amafaranga y'amarundi kuduga. Umunyamakuru aza ku mwanya w'9 akaba asanzwe uzwi ku izina rya Kuri akaba afise urubuga rwa YouTube rwiwe rwitwa OMG TV, mu majambo yose ni Oh My God TV. Kuri YouTube channel yiwe akaba amaze gushirako amavideo 75, akaba afise abasubscribers 604. Kuri ku rubuga rwe rwa YouTube mu kiringo c'ukwezi ashobora kwinjiza $298 y'amadolari y'amafaranga ya Amerika, no kuvuga mu marundi ashobora kwinjiza $1,385,700 y'amafaranga y'amarundi kuduga. Mu kiringo c'umwaka akaba basha kwinjiza $1,200 y'amadolari ya Amerika, no kuvuga mu marundi ashobora kwinjiza $5,580 y'amafaranga y'amarundi kuduga. Umunyamakuru aza ku mwanya w'8 akaba azwi ku izina rya Kabos for Really akaba afise urubuga rwiwe rwa YouTube channel witwa Kabos for Really akaba amaze gushirako amavideo ku rubuga rwe rwa YouTube angana na 96. Akaba afise abasubscribers 19,900. Ukwezi Kabos for Really akaba basha kuba yo kwinjiza amafaranga $350 y'amadolari ya Amerika, no kuvuga mu marundi ukwezi ashobora kwinjiza ayangana n'umuriyoni 1,627,500 y'amafaranga y'amarundi kuduga. Ku mwaka akaba basha kwinjiza $1,300 y'amadolari ya Amerika, mu marundi no kuvuga ko ashobora kwinjiza $6,45,000 y'amafaranga y'amarundi kuduga. Umunyamakuru aza ku mwanya w'7 akaba azwi ku izina rya Ange Minouche akaba afise urubuga rwa YouTube rwiwe rwitwa Magic Channel TV. Ku rubuga rwiwe bakaba bamaze gushirako amavideo 742, akaba bafise abasubscribers 75,900. Minouche ku rubuga rwe rwa YouTube ku kwezi ashobora kwinjiza amafaranga angana n'amadolari $378, no kuvuga mu marundi ashobora kwinjiza ayangana $1,757,700 y'amafaranga y'amarundi kuduga. Ku mwaka ashobora kwinjiza ayangana $4,500 y'amafaranga y'amadolari ya Amerika, no kuvuga mu marundi ni $2,200,925 y'amafaranga y'amarundi kuduga.
Umunyamakuru aza ku mwanya wa gatandatu ni umunyamakuru azwi ku izina rya Starboy. Starboy akaba afise ikinyamakuru c'urubuga rwa YouTube rwiwe rwitwa Star TV. Ku rubuga rwiwe rwa YouTube akaba amaze gushirako amavideo angana n'922. Akaba afise abasubscribers 53,500. Starboy ku rubuga rwa YouTube kwezi akaba abasha kuba kwinjiza $458 by'amadolari y'amanyamerika. Nukuvuga mu marundi ashobora kwinjiza ayangana ni miliyoni 2,129,700 z'amafaranga y'amarundi kuduga. Ku mwaka ashobora kwinjiza ayangana n'ibihumbi 5,500 by'amadolari ya Amerika. Nukuvuga mu marundi imiliyoni 25 n'ibihumbi 575 by'amafaranga y'amarundi kuduga. Umunyamakuru aza ku mwanya wa gatanu akaba azwi ku izina rya Landry Promoter. Landry Promoter akaba afise urubuga rwa YouTube rwitwa TOP10. TOP10 bakaba bamaze gushirako amavideo 566. TOP10 ikaba ifise abasubscribers 66,600. Landry Promoter ku rubuga rwiwe rwa YouTube mu kiringo c'ukwezi ashobora kwinjiza amafaranga angana n'1,300 by'amadolari y'amanyamerika. Nukuvuga mu marundi ashobora kwinjiza amafaranga angana n'imiliyoni 6,4,500. Nukuvuga mu marundi ashobora kwinjiza amafaranga angana n'imiliyoni 6,45 by'amafaranga y'amarundi. Ku mwaka ashobora kwinjiza ibihumbi 15,700 by'amadolari ya Amerika. Nukuvuga mu marundi ashobora kwinjiza ayangana n'imiliyoni 73,500 by'amafaranga y'amarundi kuduga. Umunyamakuru aza ku mwanya wa kane akaba azwi ku izina rya Richest akaba afise urubuga rwe rwa YouTube rwitwa Umukubito akaba amaze gushirako amavideo 615. Akaba afise abasubscribers 116. Richest ku rubuga rwe rwa YouTube mu kiringo c'ukwezi akaba abasha kuba yo kwinjiza 1,800 by'amadolari ya Amerika. Nukuvuga mu marundi ashobora kwinjiza ayangana n'imiliyoni 8,370 by'amafaranga y'amarundi kuduga. Ku mwaka abasha kwinjiza ibihumbi 21,300 by'amadolari ya Amerika. Nukuvuga mu marundi ashobora kwinjiza amafaranga angana imiliyoni 99,445 by'amafaranga y'amarundi kuduga. Umunyamakuru aza ku mwanya wa gatatu akaba azwi ku izina rya Alan Doriri akaba afise imigabane mu kinyamakuru citwa Indundi TV. Bakaba bamaze gushirako amavideo angana n'ibihumbi 5,886. Bakaba bafise abasubscribers 2,226. Alan Doriri ku rubuga rwa YouTube channel bakaba babasha kwinjiza ku kwezi ayangana n'1,900 by'amadolari ya Amerika. Nukuvuga mu marundi angana n'imiliyoni 8,835 by'amafaranga y'amarundi kuduga. Ku mwaka akaba babasha kwinjiza ayangana n'ibihumbi 21,700 by'amadolari ya Amerika. Nukuvuga mu marundi amafaranga angana n'imiliyoni 100,905 by'amafaranga y'amarundi kuduga. Umunyamakuru aza ku mwanya wa kabiri akaba azwi ku izina rya Isaac Classic afise urubuga rwa YouTube rwiwe rwitwa Isaac TV. Bakaba bamaze gushirako amavideo angana n'776. Akaba afise abasubscribers 163. Isaac urubuga rwe rwa YouTube kingo kingana n'ukwezi akaba abasha kwinjiza amafaranga angana n'1,900 by'amadolari ya Amerika. Nukuvuga mu marundi abasha kwinjiza ayangana n'imiliyoni 8,835 by'amafaranga y'amarundi kuduga. Ku mwaka akaba abasha kwinjiza ayangana n'ibihumbi 22,300 by'amadolari ya Amerika. Nukuvuga mu marundi abasha kwinjiza ayangana n'imiliyoni 103 n'ibihumbi 695 by'amafaranga y'amarundi kuduga.
Umunyamakuru aza mwanya wa mbere akaba asanzwe azwi ku izina rya Hozi Irakoze. Hozi Irakoze afite urubuga rwa YouTube rwitwa Siren Vibes TV. Ku rubuga rwa YouTube akaba asanzwe amaze gushiraho amavideo angana n'igihumbi n'amajana 267. Akaba afise abasubscribers 127. Hozi Irakoze kwezi abasha kwinjiza amafaranga angana n'ibihumbi 2,700 by'amadolari ya Amerika. Nukuvuga mu marundi ko yinjiza ayangana ni miliyoni 12,550 z'amafaranga y'amarundi kuduga. Ku mwaka abasha kwinjiza amafaranga angana n'ibihumbi 33 z'amadolari ya Amerika. Nukuvuga mu marundi abasha kwinjiza amafaranga angana ni miliyoni 153 n'ibihumbi 450 z'amafaranga y'amarundi kuduga. Reka tubashimire mwese mwafashe aka kanya mukabana natwe muri kino ganiro ca rutonde rw'abanyamakuru batunze cyane kurusha abandi muri gihugu cyacu Burundi. Ubwo akaba ari rutonde rw'abanyamakuru hani wacu batunze mu gihugu cyacu Burundi. Ubwo rutonde twaba twarukoze tubifashijwemo n'urubuga socialbrain.com rusanzwe rugaragaza urugero rw'amafaranga buri YouTube channel yose hano ku isi amafaranga igenda yinjiza hagati y'ukwezi n'umwaka. Nuko rero nimwibagire no gukora subscribe hamwe naho gakengeri kugira ngo muze murabasha kubana natwe buri kiganiro cyose tuzoza turabahereza. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza.